Bwa mbere nagomba nshimira Imana cyane ko hano mu Rusagara Imana yahashize imigwi y'abaririmbyi batandukanye bo kuyiririmbira. Mbega muririmbira nde? Muririmbira nde? Muririmbira nde? Oh, inyishu nziza cyane zavanganye. Muririmbira Imana, muririmbira Yesu. Ego nuwo tubahanuye na twebwe ngo muzokwame muririmbira. Yazogira umuntu aririmbira abantu, sibyo? Muze muririmbira abantu kweri, muze muririmbira Imana. Hanyuma igikurikira, iki gikorwa cyatanguriye mu ijuru kandi kizokwamaho. Kizokwamaho. Mbega mu ijuru ho tuzoririmba. Tuzoririmba muri korale y'umugeni wa Yesu Kristo. Ego hari korale zibiri zizoririmba mu ijuru, muhora musoma Bibiliya mukabibona. Hariya bazoririmba indirimbo ya Mose n'iy'umwagazi w'intama, kandi ntimugire ngo bizoba byoroshe. Bwira uwo mwicaranye, sinkunda kubigira mugamba ngomba ko ubyumva, uti hazoca uwambaye. Ego kweri, igihe tuzoba turiko turaririmba mu ijuru bizoba bikomeye cyane. Bizoba bikomeye kuko Satani aranka ibyiza. Murazi yuko mu ijuru hariyo korale y'abamarayika, n'ubu iriko iraririmba. Iriko iraririmba kuko Bibiliya imbwira ngo baririmba ku murango no mu ijoro, ntibahumeka, n'ibinyabugingo n'abakuru 20 n'abangahe. Abo bose rero bakavuga ku murango no mu ijoro, baravye Imana n'ubwiza bwayo n'ubushobozi bwayo, mbere ngo haraho baca bifuka mu maso bakavuga ngo uruwera, uruwera, uruwera. Urumva rero natwe iyo tuja hagenewe amashimwe y'urudaca, rero hari ibintu byabaye ndabishira mu mutwe bikansika, nkavyiyumvira ko bikananira guhamvya. Ngaca nibaza nti ivyo ubwenge butamenye n'ivyo amaso atabonye Imana yabibikiye abayikunda. Hari igihe tuzotahura by'ukuri ingena Satani yubahutse gutera akajagari mu ijuru. Birateye ubwoba. Bibiliya itwereka ko yari umumarayika mukuru yaganza korale yo mu ijuru, ategwa n'ikintu bita ubwibone. Kandi ico kintu nico tuza kuvugana ko ubwibone canke amanyama canke akagaye, nivyo bintu tuza kuganirako. Yarabi iyo ntebe y'Imana akabona umengo yoyicarako, agaca atangura kugwana kugezaho ica gatatu c'abamarayika baririmbira Imana neza, bakurikira uwo mugararizo, bagezaho batibugwa bahindutse abadayimoni. Gushika nino saha naha turi nuno munota bariko baratugwanya, bagwanya umuririmbyi ngo ntaririmbira Imana kuko barazi ibyiza byo mu ijuru. Uhagarare neza, wahawe igikorwa kitazoshira. No mu ijuru tuzokwama turiko turaririmba. Nagomba rero twongere tusangira amajambo y'Imana, ariko kandi tuze gufata umwanya wo gusenga, sivyo? Umwanya wo gusenga kugira ngo twongerwe inkomezi, twongere duhishurirwe izindi ndirimbo tworirimba, tuzihabwe dusinziriye turiko turagenda, turonke indirimbo zisogota abo badayimoni, turonke indirimbo zituma abantu bakizwa bahaguruka. Urashobora kuri kuraririmbira Imana, ubushobozi bw'Imana bugaca bwururuka. Ivyo murabizi n'igihe twadutonze urugamba twejejwe turabaririmbyi, mu gihe ca Yehoshafati Imana yamubwiye ngo hamagara waririmbyi. Muriko muravyumva? N'ubu ba pasteur nivyo bahereyeko, banze muhamagara waririmbyi. Erega turi ku rugamba, bahamagare baze bashire ku indirimbo basazishije ukwera, uheze urabe ko ziyangabo zose zidahindikirana. Nuko bimeze rero mu ishengero ry'Imana. Indirimbo abaririmbyi ni nkingi iz'ubwa mbere.
mube inkingi rero mu ishengero ry'Imana. Yagomba rero dusoma amajambo y'Imana hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'umukozi w'Imana yitwa Yohana. Kandi uwo Yohana yabonye Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, umwagazi w'intama ukura igicumuro c'abari mw'isi. Uyu Yesu Kristo ngomba kubabwira niwe ari hagati muri twebwe, nta wundi dufise tuvuga, nta n'uwo tworonka. Niwe mahoro yacu, niwe gakiza kacu, niwe yadukijije, niwe atujana, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Amasezerano yose yo kutwuzuza n'Imana niwe ayuzuza. None rero mbega murakunda Yesu? Ego kabisa, no mu ndirimbo mwaririmbye nagumye numva izina rya Yesu nkanezerwa rwose mu mutima wanje. Yohana igice cya 12 niho tugira dusoma amajambo y'Imana. Yohana igice kigira 12 someri ya 24 kumanuka. Dusome ijambo ry'Imana. Kandi ntiturambirwa no gushima, turacabashimira ko mwatwiyegereje mukaduha kaze mwungere, mukatuzana no mu baririmbyi. Yakoze bagize neza, namwe mugize neza ko mwaje kumviriza ijambo ry'Imana. Ego kabisa, twifuriza namwe ko muzohabwa n'ikaze mu ijuru, kuko iyo kaze izoba ari y'igitangaza. 44 jambo ry'Imana dusomaho mu izina rya Yesu Kristo. Indanzi ivuga ngo icazanye Yesu mw'isi. Yesu arasemerera atunyizera si jewe yizeye, ariko yizeye wantumye. Umbonye ababonye wantumye. Naje mw'isi ndi umuco, kugira ngo unyizera wese ntazagume mu mwiza. Ariko nihagira wumva amajambo yanje ntayazigame, si jewe ndamucira kwiteka, kuko ntazanywe no gucira kwiteka isi, ariko nazanywe no gukiza isi. Ariko ungaya niyemera amajambo yanje, ari nikizomutsindisha. Ijambo navuze niryo rizomutsindisha ku munsi w'umuhero. Ubwo ivyo ntabivuze vyigeneye, ariko Data yantumye niwe yangeze ivyo nkwiye kuvuga n'ivyo nkwiye gusigura. Kandi ndazi ko ivyo yangeze ari ubugingo budashira, nuko ivyo mvuga mbivuga nk'uko Data yambwiye. Yesu nashimwe. Yesu Kristo ni umwana w'Imana, yaragupfiriye nanjye arampfira, aratuzukira, ubu yicaye iburyo bw'Imana. Sema amen. Uyo rero yasize ishengero mw'isi rivuye mu rubavu rwiwe. Ahantu igituma tuvuga ngo ryavuye mu rubavu rwa Yesu, mbega ho muremera ko muri shengero rya Kristo n'abakozi b'Imana ngira bama babibabwira bahagaze ngaha, nama numviritse ngo umuntu yovuga ngo shengero ryanje, hari uwo murumva avuga ngo shengero rya Kristo, shengero ry'Imana. Aho hantu rero ishengero ryavuye ni isoko ikomeye cyane. Murazi umuntu agizwe n'umutima n'umubiri n'umushaha n'impwemu. Yesu rero yari yambaye umubiri 100%. Ico gihe cyo kuducungura murazi ariko arasenga, harageze igihe imbere yo kuja gusengera mu ishamba cyangwa mu gashamba gatoya kitwa Getsemane, yarahejeje gusangiza abigishwa biwe mu nzu yo hejuru. Muri iyo nzu yo hejuru iracariho na bugingo n'ubu, kuko abayuda barazigamye ibintu byose Yesu yakoreyemo. Iyo nzu yo hejuru murazi yuko yari mu buryo bw'impwemu. Yaratumye abigishwa ngo genda, ni jambo ry'Imana ryabwirizwa gushitswa uwo mwanya, mubwire hariya mu mihana ntuzeye muti mbega umwigisha agize ngo aza gusangirira hehe n'abigishwa biwe ivya Pasika. Byumvikana yuko hategerezwa kubaho isangira ryera imbere yuko aja ku musaraba, kugira ngo yerekane ko atanguje ishengero. Aho rero
yari yamaze gukora igikorwa cy'ukoza ibirenge abigishwa biwe, yari yamaze gukora igikorwa cyo kubasangiza, aca arababwira ngo duhaguruke tuve hano, ehungura ari hafi. Aho hantu bamanuka bashitse ni nk'akuzi gatoya kitwa Kidroni, barajabuka bashika mu ishamba cyangwa ahantu nuba giteye imizabibu myinshi kitwa Getsemani. Aho rero ariko arasenga yavuga ijambo rikomeye ngo umubiri ufise intege nke ariko umutima ugize gute? Urakunze. Agaca ashishikara gusenga kugeza aho ngo abiruguya rw'amaraso rugatonyanga nk'ibitonyanga binini yavyicuya. Nta muntu muri mwebwe arasenga ngo ashike mw'ico kiringo. Urumva, kugira ngo ishengero riboneke, kugira ngo abaririmbyi babeho, byasabye ikiguzi gikomeye cyane. Uyo mwanya rero harageze igihe ashitse ku musaraba bamucumita icumu ryo mu rubavu. Ababikurikirana neza bavuga ko rya cumu ryacumise mu mutima wa Yesu, mu kibanza umutima warimo. Namwe murazi yuko umutima ari umuntu akundira ibintu byose. N'ishengero ry'Imana n'abaririmbyi ari bo mwebwe mwavuye mu rubavu mu mutima wa Yesu. Aho rero ndakunda cyane kuko duca dutahura icyazanye Yesu mu isi. Ngaha rero ariko arabwira abantu bamwumva, bari abantu b'imice myinshi, kurangiza ubutumwa bwiwe mu isi. Ni ukuvuga ngo yarinjiye ashikira ku musozi wa Elayono. Aho hantu baramwakiriye bavuga ngo ntihashemagizwe uje mu izina ry'Uhoraho. Ivyo mwamama biririmbye Hoziyana. Uyo rero amaze kuhashika yarije mu rusengero umunsi wa mbere arataha i Betaniya hafi i Yerusalemu, ariko yongera kugaruka. Hanyuma uwo munsi niwo munsi rero abanyamahanga baduserukira, barabagiriki baragenda nabo bari baduze Yerusalemu mu minsi mikuru. Bashitseyo baca basaba ijambo. Basabye ijambo baramubwira ba Filipo na ba Andereya, twifuza kubona Yesu. Barabagiriki baca bagenda babwira Yesu. Yesu rero ntagayana, ntiyaravye ngo n'abanyamahanga, yarazi ko nabo nyene bategezwa kwinjiramwo. Aca rero arabiyereka, baravugana, aravuga ngo ndababwira ukuri, igihe kirashitse. Muri bihe turiko turasoma nyene, Yesu rero yaciye afata inyigisho iyo twokwita yegeranya ibintu byose yakoze mu myaka yaramaze ku isi. Aca avuga ngo icanzanye mu isi, icya mbere mwomenya nuko naje mu isi atari jewe nitumye, sinishizeho, sindi ntumwa ya jewe ubwanje, natumwe na Data, kandi ibyo Data yantumye narabishikije. Nifurije abaririmbyi ntimuba abaririmbyi baririmbira korale zanyu, baririmbira icubahiro cabo, ariko muririmbira icubahiro c'Imana. Nimwashira hejuru Imana, ubwiza bwayo buzokururuka, muzobona ibyo mutigeze kubona. Kandi iryo jambo ntimugire ngo nirisanzwe, niryoroshe namba guhereza icubahiro Imana, we ukagirwa muto. Abaririmbyi rero turaza kuganira. Yesu Kristo yari yasigiwe amavuta i Betaniya, kandi yari yarazuriye Lazaro i Betaniya. Murabizi Yesu yaza yamaze kuvugana n'abagiriki, hanyuma rero aca avuga aya majambo. Bwa mbere avuga ngo unyizeye yizeye wantumye. Mbega ko turi abakozi b'Imana b'abaririmbyi by'ukuri, hajya uriko uraririmba urumva neza mu mutima wawe, ukumva muhema bikwemeza ko uriko uraririmbira Imana, nk'uko yovuga ati mwana wanje urakoze, wateguye neza, bimbereye nk'umubabwa umota neza, Imana ikagushitsa kwisezerano kubera wayiririmbiye. Cyangwa umuntu ashobora gusamara akaririmba atazi ibyo ariko arakora, ariko n'igikorwa gikomeye cyane. Tugikore rero twizeye, kandi twizeye uwaducunguye. Kandi ubonye Yesu ngo ababonye uwamutumye. Yesu n'umuco w'isi, nibyo duhejeje kumva. Kandi ntiyaje mu isi kuducira urubanza, ariko yaje kudukiza. Mbega mwebwe murakunda guca imanza muri korari?
murakunda guca imanza sa murahanurana, nta baca imanza bo bagahinyura canke kwa kundi hariya reka tuvyinjiremo kubera n'ivy'iwacu. Yesu Kristo ntiyaje mu isi gucira abantu urubanza, yaje kubakiza. Nijya korari uririmbiramwo yaje kuyikiza, aragomba kwitungana neza kugira ngo imuheshe icubahiro. Ikindi ni jambo rero yaciye avuga ati ico data agomba nuko ku munsi w'umuhero ata muntu yotsindwa n'urubanza, kuko ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana iyo umuntu atarikurikije ngo aryubahirize niryo rizogaruka kumucira urubanza. Ngaha rero Yesu yaciye ashiramo ijambo ngomba tuvugane ryitwa akagaye. Yavuze ngo ariko uwungaya, mbega mwahasomye 48 n'umurongo wa 48, ariko uwungaya ntiyemera amajambo yanje ari nikizomutsindisha. Singomba ko abaririmbyi bazotsindwa n'urubanza, nipfuza ko bazoririmba indirimbo sha mw'ijuru. Ariko iki kintu citwa akagaye, ubwibone, umenye ko arico kigwanisho Satani akunda guteza abaririmbyi. Ntituyoboyerewe rero amayeri yiwe, tumurwanye. Ngaha rero Bibiliya itubwiye ngo abantu bitwa abafarisayo, bitwa abanyabwenge b'ivyanditswe, bitwa abo mu rusengero, byarabashikiye baragaya Yesu. Mwumva ari jambo ryoroshe kugaya Yesu, mwumva ari ikintu gisanzwe. Barubahuka baramugaya. Mbere iyo dusomye ijambo ry'Imana turabona ngena bamugaye hariya muri Matayo 13:5-3 ngo Yesu anebagugwa nabo mu ntara y'iwabo. Bariko baramwumviriza hagushira amajambo umutima ku majambo y'Imana, kuko yamavuga ati aya majambo sayo nigeneye, ni data yantumye kuri mwebwe, si jewe nitumye, ariko ndi ntumwa ya data wa twese wo mw'ijuru. Aha rero ariko arababwira, bo bagaca baraba ibindi, bagaca bavuga ngo ewe umwe akajya ugwara uwundi, ewe ajya amajambo wayumvise gute? Nawe akamwishura ati twayumvise neza, aya majambo yarakomeye kandi arimo ubushobozi. Ujya ariko arayavuga ninde? Bagaca bavuga bati kurya ni mwene Yosefu. Yosefu mubaji, sivyo? Yosefu mubaji nyina wiwe si Mariya? Mbega ni Mariya. Mbere n'abashiki biwe twaragiye kubaresha turabajana iwacu. Mwabyumvise? Kubaca bamunebagura, ntibapfushira umutima ku ijambo ry'Imana. Ako kagaye karabinjiramwo, baca batagura kumutitura nk'umuntu atarabereye kubigisha, nk'umuntu atarabereye kubahagarara imbere. Ariko kandi ntaco byabafashije namba. Nagomba ndababwire, muri ya makorale turirimbamwo muzobona ibintu, umuntu akaduka ukabona umwe arateye ikorasi uwundi akayigaya. Ivyo ntimurabibona ko bibaho? Uvuza icuma umwe akavuza, ego no musi yararamukiwe avugije utuntu, abandi bagaca bavuga ngo oya naka navuze, naka niwe atunezereza. Aho uriko uranebagurwa nabo mu ntara y'iwanyu. Bagashishikara umuntu akavuga ati naka duterera ikorasi, ngo no munsi je simeze neza. Muri korale umuntu agahaguruka bagapanga amajwi ati turirimba uku, hanyuma bumva umwe atagiye neza, aho kumufasha akaba kumusuzugura. Akagaye rero karabaho.
Akagaye rero ni ikintu kibi gituma igikorwa gisanzara, abantu baca batera binubana hakuba umwe, kuko Yesu yavuze ngo babiri canke batatu nibakorana mu izina ryanje bashingiye ku kintu kimwe nanje nzokibishura. Mugabo bave kuba bahujije umutima n'inama. Ugasanga inama y'ibikorwa by'abaririmbyi Satani yarahejeje kuyinjiramo kera, abantu ntibabitse. Umwe ati dutegura izi, ngoya ndazifuse. Urongoye korali ati tuzoshika amasahaya, ngo wewe nangu ujya nawe ivyiwe nuko aba hafi canke nuko Imana yamuhetsagiye, nzozi inyuma y'iminota 15-30. Ugasanga abantu bari mu bugarariji batabizi, bakaririmba kubw'imbabazi z'Imana mbere bikagenda neza, ariko umuntu akagenda yonda nkuko batubwiye, ubazosanga yakoreye ubusa. Imana idutabara. Ngaha rero tuvuze akagaye gasigura iki? Ni kutemera umuntu kubera uko umufata, uko bakubwiye kwari, uko yakuze, imiryango y'iwabo, ubutunzi n'ubukene bw'iwabo, ivyo bantu bakabifatiramo ko mu kugaya abandi. Akagaye ni ukutemera impanuro uhawe n'umuntu kubera kumbura ubona kumukurira, canke kubera gusa ubona yuko adagwiye no kuguhanura. Akagaye kagaragarira mu kunenana, kurobanura abantu ku butoni hamwe n'ibindi. Iyo rero umuntu agayana urashobora kumwumva mu mvugo ziwe, sivyo none? Ukamwumva keshi ntazokubwira ibya Yesu bimwe mwari maje kutubwira, azokubwira ngo jewe ndashoboye ibi, twebwe iwacu, twebwe mu miryango y'abamarume, twebwe ibintu nk'ivyo bitagira ubugingo. Ariko umuntu yakijijwe neza abaciye bugufi mu mutima, kuko Petero yatubwiye arongowe na Mpwemu w'Imana, mwicishe bugufi mu mitima yanyu, murindire kuko muri munsi y'ukuboko k'ubushobozi kw'Imana, izobashira hejuru mu gihe kimeze gute gikwiye. Abantu rero bakaja mu bintu rero vy'ukureka akagaye kakinjira mu gikorwa, abantu bakabana umengo hari imigwi, baracanyemo imigwi y'abanaka, imigwi y'abahayaga bangana, imigwi y'ugusuhuzanya uko bifise bakundanye n'uburyo bahuriyeko. Ugasanga umuririmbyi yagwaye, uriya wanciyaho nta numwe amugerako, kandi yari urugingo rumwe muri mwebwe. Ariko uwundi kubera ko muri byo bamuziga ko nuko abayeho, bya bimwe bya sekurungurane naho yo niho umutwe, bose bagaca birukiwe. Imana idutabara, tuba urugingo, tuba ingingo za Kristo. Aka kagaye rero Yesu yarakavuze ko, nababwiye ko ubwiwe yabona ko ari abantu bagaya ivyo yabigishije, mugara aravuga ati yamara bizogaruka kubacira urubanza. Abantu baragayana hagati yabo, na cane cane babitubwiye kare, baragaya abantu bagendana ubumuga. Nagomba ndakubwire, ukazobona ikiremwa c'Imana ntuzokigaye, sivyo? Ntuzokigaye. Umugore umwe yahoragaye umugabo, mbega hari abagore bagaya abagabo ba muramaze kubabona? Hanyuma Imana yamugendera mu ijoro, turaza kuhasoma muri Bibiliya, ntibakunda kuhasoma mugabo iyo abagore hajya harimo abagore bagayana cyane, bakagayana n'abagabo Imana yabahaye, kandi bakagayana bari mu ishengero. Hanyuma rero mu ijoro Imana yamubaza ngo mbe wa mugore, wewe uribuka ca gihe wari waransenze ngo ndaguha umugabo mwubakana, barakubenze baraguhevye, ngaca ndaguha umugabo, none wewe? Yaciye mubaza, yari umufaransa kazi, wewe est-ce que tu peux faire un homme? Nizo nzozi yagize, wewe washobora gushiraho umugabo ukamurema kujya nyene ameze? Wa mugore acarururuka ashika hasi arasaba imbabazi. Rero akagaye ni kabi. Nariko ndababwira nti ukabona umuntu agenda n'ubumuga, ntuze
umugaye, uramushira ku mutima, umufasha ahubwo, kuko hariho umuntu yise umwana we ngo sinavyigize. Bijya bintu bigomba ibikorwa vy'Imana bigaragarira kuri we. Sinzi ko murabasoma muri Bibiliya, kugira ngo ibikorwa vy'Imana umunsi umwe abantu bavuga ngo ntibishoboka ko impumyi ihumuka, ko igivamatwi kizibuka, ko abacumbagira bagenda neza, maze babona umunsi umwe ijambo ry'Imana riko riravugwa kugira ngo Yesu amenyekanishe uwo ari we mu ishengero, maze babona abantu barahagurutse bahora bagenda bacumbagira. Ibikorwa vy'Imana bigaragariye kuri we. Undi munsi abantu batizera yuko bogaburirwa n'Imana ibahamagare nka kumwe yabwira Yeremiya ati genda ku mubumvyi ibajane ku kimuga ibereke ngene igitunze. Ibikorwa vy'Imana bigire gute? Bigaragara. Hariho rero impumyi yitwa Bartimayi, mwene ako kajambo bare mu Giheburayo gasigura mwene naka, mwene Timayi, ngo yari umuntu w'impumyi asegerereza mu gisagara c'Yeriko. Ico gisagara n'ubu aho hantu yasegerereza n'igiti kimwe Yesu yabwira Zakayo ngururuka kiracahari. N'ibiti biguma bikura bidasaza, biguma bishishagurika mu mbavu gusa muga bikahaguma. Aho hantu rero Yeriko Bibiliya inyereka neza ngo Yesu ariko arahaca, izo mpumyi, iyo mpumyi irumva ko ariko arahaca, ngo kirasemerera, Yesu umwana wa Dawidi ngirira iki? Ngirira imbabazi. Yesu umwana wa Dawidi ngirira iki? Ngirira imbabazi. Abantu rero icerekana ko bagayana ngo baciye bayizivya. Hora urafite ivyo uvuga wewe, ariko Yesu ntagayana, ngo acara yumva mugogwa abantu benshi gugu acara hagarara. Mbega hagaze abandi bari kubandanya, baca nabo barahagarara, acara bategeka ati ahubwo rero yibwiritse simva ngaha nimuyinzanire. Baca rero abantu rero bafise uburyarya. Imana iturinde uburyarya mwa abantu b'abaririmbyi, iturinde uburyarya. Ubwo nyene barahinduye imvugo ngo humura humura humura, ngo araguhamagaye, ngo bace banamufashaga kumuzana. None ko Yesu yari yavuze tube abantu bicishije bugufi, twirinde akagaye kinjirana mu bwibone, abantu bagatiturana igikorwa c'Imana kikonda, kubera Satani ntiyigendera, agira icahagazeko. Aka kagaye rero uyo munsi umuntu yitwa Bartimayo Yesu arakamukurako. Ndagomba nawe uno munsi Yesu aze kugukurako akagaye kose n'agakengeko. Aca aramubwira ngo wifuza ko ndagukorera iki? Wifuza iki? Wifuza iki mu kibanza c'ubwo buhumyi? Ndagomba guhumuka mwami wanje. Muga yahereye ku ijambo rivuga ngo ngirira imbabazi. Aca aramubwira ngo ndakunze, humuka. Aca arahumuka mukurikira ku nzira. Akagaye k'abantu Imana yashaka kugahinduramwo icubahiro cayo. Uhumure wewe, kumbure ushobora kuza kuririmbira Imana hariya muhira, kumbure umugabo akubwira ngo urafise ivyo uja gukora, ugiye guta umwanya, canke umugore wawe akabikubwira, canke ababanyi babonye utaye ikivi, bakabona uri kuroga ku birenge, bakabona urakwembetse canke wambaye kagapantaro ko ku rubanza, uri kurirukanga, ati ndiko nirukanga n'isaha. Haya abantu bavuga ngo mujinga ure ntagira ico akora, ariko arata umwanya. Ariko nagomba ndakubwire abo nyene bakugaya umunsi uza uri kurakayangana mu bwami bw'Imana, hari igihe bazokwipfuza iminsi nk'iyi yo gukorera Imana bitagikunda. Reka dukorera Imana mu butame canke mu bihe vyoroshe, uko Imana iduhaye agahe ko kuyikorera tubikore neza. Ibintu vy'akagaye bizanwa na Satani, hariho igihe abantu bategwa ntibabimenye mu ngo n'imiryango. Dusomye mu gitabo kigira 2 ca Samweli igice kigira 6, igice kigira 6 ku murongo wa 19. Samweli wa 2 igice 6 ku murongo ugira 19.
nzokwama nkwizigira zikutazompemukira ntinaramuka ngo we zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza azoncisha mu kirimba c'ijuru zizigira Yesu gusa. Samueli wa 2:6 hariya ku ndanzi y'ijambo haravuga ngo Dawidi yazana isanduku y'Imana i Siyoni. Hariya kuri ya umurongo wa 12 haravuga ngo bukeye babarira umwami Dawidi batuhoraho yahaye umugisha urugo rwa Obedi-Edomu n'ibyo afise byose kubwa ya sanduku yiwe. Nuko Dawidi arahaguruka aja gukura iyo sanduku y'Imana kwa Obedi-Edomu ayitahana ku murwa wiwe anezerewe. Kandi uko byagenze nuku abareruye isanduku y'Uhoraho batambutse intambuko 6 atanga imfizi kw'ikimazi bonishuri yigishishe. Maze Dawidi yiyerekera imbere y'Uhoraho yiginagura kandi akenyeye efodi yera derere. Nuko Dawidi n'umuryango wose w'Abisirayeli badugana isanduku y'Uhoraho basesereza impundu bavuza inzamba. Maze isanduku y'Uhoraho igitamaje ku murwa wa Dawidi, Mikali umukobwa wa Sawuli arungurukira mu idirisha abona umwami Dawidi yitera hejuru yiyerekera imbere y'Uhoraho amugayira mu mutima. Nuko binjiza iyo sanduku y'Uhoraho bayishira aho yagerewe hagati mu ihema Dawidi yari yarayishingiye. Dawidi araheza atangira imbere y'Uhoraho ibimazi vyonswa n'ivyishimwe. Nuko Dawidi amaze kosa ikimazi no gutanga ibimazi vy'ishimwe aheza agira abantu mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo. Maze agaburira abantu bose bo muri iryo shengero ryose ry'Abisirayeli, abagabo n'abagore, umwe amuha umutsima n'inkekera y'inyama n'akarobe kabumbabumbwe mu nzabibu zumye. Maze abantu bose barataha, umuntu wese asubiriwe. Dawidi nawe asubiriwe ngo aheze agira abo mu rugo rwiwe. Maze Mikali umukobwa wa Sawuli arasohoka gusanganira Dawidi aramubarira aterega uyu munsi umwami w'Abisirayeli yaragahore. Urabona ukuntu wikijije impuzu imbere y'ubukobwa bushumbiye abantu bawe nk'umuntu yabaye vyenywa akazikiza atadusoni. Dawidi yishura Mikali ati Uhoraho niwe nariko ndiyereka kandi niwe yantoranije ku rutaso n'ab'inzu yiwe bose akangira segaba w'abantu biwe w'Abisirayeli. Nico gizotuma niyereka Uhoraho, mbere zorushiriza kwigira inkengerwa mbugayitse mu maso yawe. Ariko abo bakobwa buvuze bo bazonyubaha. Maze Mikali umukobwa wa Sawuli ntiyabona akana arinda apfa. Imana idutabara. Ingaruka rero y'icyaha irabaho, n'ingaruka yakagaye n'ubwibone bwo mu mutima n'ububoneka. Babandi bakurabira hasi, bamwe bacira inyeri, bamwe bagukengera. Nagoma ndakubwire yuko hari iherezo ryabo. Twebwe gusa tuve kuvyirinda, ariko kandi mumenye ko ari ibintu birandagata, ni ibintu vyoroshe cyane Satani akoresha. Murabona mu ngo n'imiryango, igihe muza kuririmba hano muba muvuye iwanyu, sivyo? Muba muvuye mu miryango, ufise umugabo canke ufise abana, ufise utwuzukuru, ufise ababanyi, ufise ibitungwa, ufise ibintu vy'imbombovu. Imbere yo kuza kuririmbira Imana kenshi ubanza kubitunganya. Imbere yo
kuza rero hari aho utiyubaye Satani agutera kugira ngo uje gukorera Imana uko wigombeye, uze wakomeretse cyangwa uze wanduye ushikire mu iyo korale y'Imana utaniyejeje, ugacufa kuririmbiramwo ugasanga wabihinduye umugenzo. Ngaha ngomba kubaha akarorero kuri urugo rw'umwami. Womengo mu rugo rw'umwami nta ngorane zobayo. None mu rugo rw'umwami hari inzara ibayo, hari ubukene buriyo, ahantu abantu bose umutekano urakwiye, ibintu birahari, abantu baguma baza gusaba amajambo, ivyo gutanga birahari. Umengo umwami n'umwamikazi nta ngorane bogiraniye hagati yabo. Ariko rero raba ivyashikiye Dawidi. Dawidi yarongoye umugore atababaye igikorwa c'Imana. Aha ngoma mpindukirira abagabo, ukabona umugore wawe utamuzanye muri korale nawe ngo aririmbire Imana nkawe, hore sa hari umunsi azogukoroga, hari umunsi azogukoroga. Twebwe abantu b'abagabo hajya dufatirira abantu muhira ngo barabe ibikorwa, bajya abana bakuze ukareka kubabwira ngo baje muri korali, ukareka kubasunikira gukorera Imana, ukamugomba ngo ukore iby'iwawe. Hariho umunsi umwe uzobona akaga. Dawidi rero bari bamwomekereje ko umugore siwe yari yamucaguye. Reka ntimuzi ngana byagenze. Dawidi kari agahungu k'i Betelehemu, birivuga ngo kari agahungu k'inzobe, karagira intama n'ibintu by'ibitungwa bya se Isayi, kandi kaba kure y'abantu. Mugabo Imana iragakunda kuko yakujuje mpwemu yera, kari iyo nyene kuragira, kagatabura idubu intambwe bene uko. Umunsi umwe Goliyati yateye, murazi yuko Abisirayeli bose bari bananiwe, hari hakenewe umuntu ari mpwemu w'Uhoraho kugira ngo yivune ico kigatanya. Natwebwe tuzokwivuna Shetani tudakoresheje ubwenge, tudakoresheje amashuri, tudakoresheje akenge ka muntu, ariko dukoresheje inkomezi za mpwemu w'Imana. Uyu muntu rero yitwa Dawidi, bakamubwira ngo umuntu azokwica ujya mu Filisitiya, ngo umwami azomushingira umukobwa wiwe. Hajya rero kuba umukwe w'umwami ni vyiza, mugabo biragoye. None ubaye umukwe w'umwami uri Nyarucari, aho kwera uri umuntu w'umugabo uzovuga jijara, uzotegeka umukobwa yakuriye ibwami uti genda unzanire amazi noge, nawe yakoze iwabo bayamuzanira, wumva bizokoroha? Azoca akubwira ngo genda nawe uyizanire, nta maboko ufise weho. Uwo ni umwana yakuriye ibwami. Uyu muka Dawidi wa mbere yitwa Mikali, barabanye mugabo babana, umwe abaho mu gikorwa c'Imana, uwundi nawe yibereye mu mubiri 100%. Mindure namwebwe bavasoni mwoba mufise abagabo badakijijwe canke bakijijwe, mugabo ntibagombe gukora igikorwa na kimwe, ntibagombe kuririmbira Imana mu rusengero, ni musenge Imana bashire mu muhamagaro, kuko umunsi umwe bizokuzanira akaga. Bizokuzanira akaga. Nico gituma keshi ushobora kuza kuririmba yagukomerekeje, ahubwo ngo mbega aho wamugenda hariya ngo paseri waravuga mugaca mwirukanga mumukurikira, wajya wirukanga gukora iki? Banza ugenda urime baharaye. Nawe muhema ariko akubwira ngo genda mu rusengero uririmbira Imana yawe, dusengerere ingo zacu kugira ngo ibintu bigende neza. Aha rero raba ngena kagaye kinjiye mu mutima wa Mikali. Umuntu yamaze kuba umwami, wewe ntiyigeze amenya icyo Imana yagize umugabo. Yabuze yaramuhaye ubwami, Sawuli yaramwirukanye kera, Sawuli yaragiye, nawe yari yaragerageje kugirira nabi uyo mukozi w'Imana yitwa Dawidi. Mikali niyamuhambya mu gutahura, aca akora icyaha kidakogwa. Uyumvire ingena umwami yafashwe mu mutima no gutahukana isanduku y'isezerano, arayizana gushika aho bari bayiteguriye n'indirimbo nyinshi, ngo akagenda araririmba na efodi yera. Ndabifurije ko muzohora muririmba mushazishije ukwera,
mugakubita ikorasi kabisa n'aya mabati agahakwa kuguruka, mukaririmbira Imana n'inanga n'amatowazi kugira ngo ishimwe ry'Imana riduge rishike imbere yayo inezerwe. Dawidi rero ashikanye ya sanduku y'isezerano, cari igikorwa kigoye kuko ababikoze nabi baza bapfuye bahitanywe n'iyo sanduku. Aca rero ngo akora igikorwa ciza, atangura kwiyumvira ku bantu. Muri korari muze muyumviraneko, sivyo? Muyumviraneko, muhana akavi, mugire utuntu two gufashanya, mugure imyambaro ya korare, mugire iterambere nk'iri nabonye, mufatane mu nda. Hanyuma rero icyo gikorwa cy'Imana bari bamushigikiye, abaririmbyi barimwo, ubwoko bwa Isirayeli burimwo, bagenda bararirimba ngo mushimire Uhoraho ko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe z'amahibe bitazoshira. Isanduku bakaguma babona igenda ntawihitanye, yo Imana ishimwe, biriko biragenda neza. Ayishikanye rero ngo acagira umutima mwiza wo kugaburira abantu. Dawidi yarafise icyo bita organisation, yari umuntu atondetse, ngo atafata rero agatima gatoya nk'akabenye, agaca arondera n'akantu kameze nk'akabureti, akanyama yazingazinze gutya, agaca ahamagara ngo ingo korako nawe, urugendo rwari rurerure, oya fungura, ngo abana arabaha bose barakwigwa. Baca arababwira ati haguruka, muzore murindira abaherezi babahezagire. Abantu bakunda gucomoka mu miga badahejeje, murazomenya kujya muhezagire wa nyuma. Hajya umukozi w'Imana avuga ngo ubuntu n'amahoro bijane namwe, hajya abahejeje kubahezagira. Ugasanga umuntu aguma araba gutya, ari mu ruhagarara. Uri imbere y'Imana, ramvya utekereze, utahe bigize gute, biheze. Kuko nta muntu yoza ataragurika n'imbere ya perezida niwotaruka kweri. Waje gushengerera Imana, waje kuyiririmbira, kora igikorwa ugire gute, ugihetse. Dawidi rero ajeje guhezagira abantu mu izina ry'Uhoraho, ngira bose bagenda bavuga ati Dawidi ingoma yiwe iragakomera. Dawidi Imana imuhezagire, yatuzaniye isanduku y'isezerano. Dawidi Imana imuha umugisha, ntiyaciye acibwa intege na wa muntu yitwa Uza yahitanwa nayo. Dawidi yasiguje Imana iramwumvira. Hanyuma rero ngo aca aravuga ngo ngomba ntahe. Niryo jambo nagomba maze abaririmbyi, muhava mutaha mbega, mwaja gutaha muhira sa muraja gutaha muhira. None nimuhora mutegura mukaririmba mugataha muhira. Na Dawidi rero avuga ati harageze ko ntaha, na twebwe ejo duhejeje amiga turadutaha muhira. Abantu muhira rero haragoye, ntibakunda kuhavuga ko, ariko n'ahantu habera ibintu byinshi. Dawidi yaratwaye imigabo myiza nk'imworo ukura mu rusengero uvuye kuririmbira Imana, ati ngende ngiriye neza abo muhira ndabasengeshe, ndababwira ibyo twumvise mu rusengero. Guhera ubu tuzohora dukoranira hamwe dusenga Imana, tuzohora turirimbira Imana imbere yuko turyama. Waca ashika muhira, ewe ibizinywa muriro birabaho kweri. Aca ashika umugore wiwe aca arasokoroka kweri, aramutuka vyagutosha kabisa bikwiye. Aramujobeka hasi ati nakubonye uri kurikina amatavu wikiza impuzu atadusoni imbere y'udukobwa tudushumbiye. Mwumvise kakagaye ka Mikali, yari yatanguye kumugayira mu mutima, ngo murabiye mu idirisha ati aho ndakuboneraho ndagutuka ndakugotse. Acaraza Dawidi bya bintu vy'imwemu vyose n'amashimwe bica birafororoka. Aca atangura kumubwira ngo wewe ngo ndakabona ntambiye Uhoraho. Uraza ko yabimubwiye hajya ariko aratwengaga, hajya ari yarunguye
turabona nibutse n'ikibi cya so yankoreye, nzoshishikara gukorera abantu b'Imana yampaye. Ati so wawe ntiyagomba kungirira nabi, ntiyagomba kunyica. Ati imbere y'abajya abantu we ubona yuko ataco bamaze, nzoshishikara kuba inkengerwa imbere yabo, nicishe bugufi, kandi bazogira gute? Bazonyubaha. Atariko wewe n'inzu ya so nta kintu muzoronka mu mugabane w'Imana. Wa mugore kubera ryashavu no gutuka igikorwa c'Imana ntiyasubira kuronka akantu. Bibiliya yavuze ngo kugira ngo arinda apfa. Hari igihe rero iyo umuntu atabaye maso mu gikorwa cyo kuririmbira Imana, yoshobora gushira imbere ibintu by'agakengerwe n'akagaye n'ubwibone, akaniga mu buryo bw'impwemu, ntiyaboneka abandi bana bavuka, ntiyazogira abantu basubira gutumbera korari urimo. Uzomenya iterambere rya korari abantu bifuza kuyiririmbamo, muguma mwandika bashasha. Turagomba tuje gutura umuhamagaro wo kuririmba, je mu bubwiriza nari ndongoye na centre, n'ubu ndacabibarizwamwo. Iyo nduze ruguru, ca mbere ndaba kuwa gatandatu mu miga yo gutegura, ndaraba abatanze umuhamagaro wo kuririmbira Imana. Mbega utaririmbiye Imana wumva woririmbira nde vy'ukuri? Ahantu ubona yuko amakorare tuba tubura iyo tuyakwiza, bamwe bari hariya bari kuvuga ati natwe turabasavye no munsi turirimbira Imana. Uwundi mugwi hariya ati no munsi turirimbira Imana, uno munsi turirimbira Imana. Abagabo n'abagore ati turirimbira Imana. Mbe iyo nyota murayibona? Indirimbo sha murazironka ko kera, eka n'ubu abasenga Imana bacabironka. Ukazubona umuntu mwijoro Imana imuhaye indirimbo na melodi n'ingene iririmbwa, agaca avyuka akayandika, ndagushima Mana. Ivyo nivyo bidukwiye. Satani rero Bibiliya itubwira ngo ntitumuhe icicaro. Hari undi yavuze ati naho ko bagasonga bugari, murakaza agasonga bugari n'akantu gatoya, Satani ntiyigendera, agira ikintu arondera yicarako. Mugwanye mwabaririmbyi, kuko muri mwebwe niho amajambo y'Imana aca, niho ubwiza bw'Imana bwururuka buciye. Iyo abaririmbyi bejejwe, muzorabe ku bwiza bw'Imana budaca bugendagenda mu ishengero. Ibi rero tuvyirinde kandi tubifatire umwanya. Muzomenye ko ikigwanya abaririmbyi Shetani yamazana n'ubwibone. Twicishe bugufi rero, tumenye ko turirimbira ihambaye, kandi intebe yayo iri hejuru cane, hejuru y'amajuru. Nta muntu yokorera Imana yishira hejuru. None rero nawewe ubona ivyo bintu vyo kugayana ukabishigikira, hariho ingaruka. Ntiwifatanye n'abantu bene abo. Ngaha Bibiliya atubwira ko Elisa umukozi w'Imana bamugaye, hari ibikoko byitwa idubu byaje biratabagura abasore. Ibi bintu vyo kuvuga n'aba bakozi b'Imana, ibi bintu vyo gufata nabi ibikorwa by'Imana, ukamengo ni ibintu bisanzwe. Harya hari idubu zirirwa ziraniga abantu mu buryo bw'impwemu. Muzorabe nge abagwaruka guno munsi bamwe bameze umengo nta gatima kagitera muri bo. Iyo rero abantu bihaye kugaya abakozi b'Imana biragorana, kandi abaririmbyi ntimuze mwigere mwemera na gatoya ibamba ry'umururazi ryotuma mutavuga rumwe naba. Mutavuze rumwe ntibikunda, babarongoye mukanka ntibikunda, kuko aba n'Imana yatumye ibikorwa byo guhagararira ishengero. Bari dufise umutama mungere wa kabiri wa kera hari iwacu mu Kayogoro, yarashobora kuza imbere y'Imana, hajya arongoye akaza yumva nk'umuntu arahagurutse mu ishengero ariko aravugishwa, akumviriza, agaca abwira ishengero ati iryo jambo rivuye ku Mana muryakire. Ari nakumviriza akumva ntibimujemo, niko yakunda kutubwira ati je numvise bitanjemo. Agaca rero atangura kuvuga agakorasi buke buke,
wa muntu agaca yongeza ijwi mpaye mvuga ku mpwemu mbi yo kutumvira y'ubugarariji ikunda no gutera no mu baririmbyi. Mube maso, n'ibintu bitera abantu bari hafi mu gikorwa c'Imana. Agaca aduza ijwi, wa wundi akaduza ijwi nawe agaca afata umurisho w'ingoma agakubita ko bukebuke agira nk'uko. Wa muntu agaca aguma yenyutsa agaca aduza umurisho w'ingoma, abandanije agaca atera icitabirizo agaca avuga ati protokole, uriya muntu ni mumufate arimwe impwemu mbi. Ama rero abantu bagaca bakanguka bakagira ubwoba. Ama rero agaca bagatumviritse, mbe murazi ko jewe ari Imana yatumye hano, atagasanga byari bivuye kuri yo. Je numvise ko mu mutima bitaje, izomenya ngene mbwira ndabibazanire ati kuko ntacyo dupfa nayo. Nico gituma tudakwiye gukina ku vy'Imana itubwira mu ijambo ryayo. None rero mu nsozero ya byose twirinde ikintu cyose cyo konona amavuta twahawe, duteramira igikorwa turirimbira Imana. Nuko Salomo yabwiye abantu, eka mbere ni Dawidi yabwiye na Salomo ati none rero mwana wanje ntuvyanjanjwe ko namba, ni wewe uhoraho yatoye ngumusukurire, ni wewe. Turagomba rero mu makorale yacu ko kwama amazaburi n'indirimbo mu kurangiza duce dusenga, dusome hariya mu Banyefeso. Icete Paulo yandikisha ingero ryo muri Efeso igice cyaho ca 5 umurongo wa 15. Ndasoma mu izina rya Yesu. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza uko iminsi ari mibi. Nuko ntimubi bipfu, ariko mutahura ivy'umwami wacu agomba ivyo ari vyo, kandi ntimukaboregwe vino iri mu buhumbu, ariko mwuzure mpwemu. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mpwemu, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana Data wa twese muyishimire vyose imisi yose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugamburukanire uko mwubashe Kristo. Imana ibahezagire. Ngomba dusengere kwa aya majambo muri korale, nihabeho kugamburuka, nihabeho indirimbo sha, nihabeho amazaburi y'ishimwe, nihabeho kandi amatazirano y'ivya mpwemu, nihabeho kuzura mpwemu yera, nihabeho kwirinda ibintu by'ubuhumbu n'ibisa navyo. Nagomba rero tubahe kaze, twongere twibuke icyo umukozi w'Imana Paulo yabwiye umukozi w'Imana Timoteyo. Nico gituma ndakwibukije gufurura ingabire, gufurura ingabire wahawe kubwa kukurambika kubiganza n'abakozi b'Imana. Ninde muntu agira ati mwami Yesu ndagomba kongera kukuririmbira neza, byoba byaranshikiye nkaba numva numye, nkaba numva ntamye imbuto zikwiye muri korale, ndagomba zaburi nsha, ndagomba indirimbo, ndagomba muri korale yacu duteza imbere, ndagomba ko dushishikara kumvikana, ndagomba ko abandi baririmbyi bohurumbirira korale yacu. Nimuze tubisaba Imana. Kaze kwa Yesu, kaze mufukamira Imana, kaze mwiyeze, kaze mugira icyo musabye Imana kubwa korale yanyu, kubw'umurimo mwahawe, uzuririmbe mu bwami bwo mu ijuru, usozereye igikorwa amahoro. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditavye Yesu, ndaje Mukiza,
kw'amaraso wavuye hanyuza ntunganye. Turagushimiye Mana yera yo mwijuru, turagushimiye cyane kuko twemereye kuba hano mu ngoro yawe. Turasengeye abantu bose bapfukamye imbere zawe, kandi nta kindi bagomba, baragomba koga muri ya maraso yawe. Kandi iyi gikorwa ni wakibahamagariye, ariko hari aho Satani abatera bagakora igikorwa cyawe nabi. Nico gituma mwami, umuntu wese ari hano yama ari mu gikorwa agomba kugikora yejejwe. None rero turasengeye abantu bose, aya mava ari imbere zawe, aba bantu bapfukamye bagomba ngo bagirirwe imbabazi. Turasabye Mana ubagirire imbabazi, nubogeshe amaraso yawe amwe avira ku musaraba Igorogota, yayandi mwami amwe akura ico ry'ibyaha, abantu bakababera derere. Bagirira imbabazi aba bantu, nubaharire ingene bagabitanije, umwe wese uko ariko aravuga, umwe wese uko ariko aricuza, akabona ko yagenze kubiri nawe, mugabo uyu munsi akaba agomba kumugirira imbabazi. Bagirira imbabazi. Kandi n'uyu muntu yumvise ijambo ryawe agakomantaza umutima, turamusengeye, turasabye amaraso yawe mu izina rya Yesu, ashishikare kumurondera. Shiti yemeye agaca bugufi agakora igikorwa cyawe yejejwe. Urakoze mwami, kaba abantu bose ubagiriye imbabazi kandi ukaba ubagiriye neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenzemwo, amen.